Vena niwe urebye ko kwindwi iheze turi muri rusansi mahagaze kubiharuro bingahe Fisabe na gihugu 67 abona katari kirenga nabirebi cyajengeze ku 30 hose hamwe ni 59 none hatekanijwe abene gihugu barenga 1000 tuzosansuma none bizogenda gute ko tubona n'igihe cyare kiriko kirahe Jewe sinzi kari ikora gushingira ibiharage sinzi ko benshi bari mu buzi bwo kwimba ntavyonse ashami hatari kuko twe ntaco twokora ashami hatari amahoro cyane amahoro kameze neza amahoro cyane ashangira umunsi noneho kagenze neza ko si cyane kabisa ejo twaraye kwijana na 17 yego umunsi munaguye uyu munsi hamaze kurenga ko mu bitabo cyanje maze kurenza ko abantu 59 ijana na 17 bishira ku 59 umunsi 59 yego nashoboye kwakira 67 ni ukuvuga duca tugira amajana 243 urumva ko bitoroshe biteye isoni byoroshe ibaze tuteza kwakira abene gihugu bababa 1136 ngaha ku mutumbi wacu 1136 tumaze kwakira abashika amajana 243 nta n'ibice 40 kwijana turashikira ashimwe ibintu ntibisanzwe ejo ku mugoroba nazindutse ngirana inama n'abanyecumi n'abakuru b'ubucimbi ndabahimiriza ko borarika abene gihugu uyu munsi bazinduke kwiyandikisha ariko raba ntabyo bagize ariko kandi twatukanije inama ya bose nanababwiye ko baza kubararika ndabona ko amasaha atanguye kwegereza reka ngende ndabibutse bace mu mihana y'abene gihugu bararike tugisha inama turabe kejo hozoba amelioration bandanye mugira ibikorwa byiza reka ahubwo muresha umwanya ze kureba ko umunsi twobararika ejo nkumbure tuzorebe ko turonka ibitigiriza isoni yego kandi nyakuba muri mu makuru y'imitumba kabisa batugendera cyane nuko turabashimira kose kugira n'icyo badusaba cyangwa unamenya uko tumerewe yego murakoze cyane Data kirongogwe nawe tugambaje mu izina ryawe ryera mwabonye ko rero twarose twatewe iteka no kuronka umukuru w'umutumba yaje gukoresha inama hakuru mu magacimbiri iwacu yumvirize rero ijambo agiye eko arakoze cyane nyakubahwa umuhanuzi dusanzwe dufatanyije ibikorwa ku ikaze muri kino kibanza nk'uko mwaheje kubyumva uyu munsi iyi nama yacu ibaye inama y'ikibiriraho kubera dufise igikorwa cyihutirwa kijanye no kwiyandikisha kugira tuzoshobore kwitaba amatora yo mu mwaka wa 2025 ibyo mwese murabizi amaradiyo arasemerera mu minsi iheze murabizi ko twakoze isekeza ryo kureba abantu badafise ikarata karangamuntu turafashanya umuvyeyi wa komine arakora atitanga ndazi ko ngaho ku mutumbi wacu benshi bararonse abo makarata karangamuntu siko biriga rero ariko rero ejo naragiranye inama n'abakuru b'ubucimbiri hamwe n'abanyumba 10 banyu nuko nari mvuye mu kiriya kibanza cyo ku mashure bariko barakoresha mu kwandika abanyamutumba ku munsi w'ejo nasanze ku mutumba wacu bari bamaze kwandika abantu bashika 117 uyu munsi rero imbere y'umuhinga mukuga isazi 5 nahaciye nshasanga kuri abo bantu hiyongeye ko 106 bisigura ko uno munsi ngaha ku mutumbi wacu n'abantu amajana 223 ku munsi ugiriza 6 wiyandiko mu gihe twiteze ko dutezwa kwakira abantu 1241 ngaha ku mutumbi wacu murumva ko ivyo bintu ivyo biharuro biteye ubwoba biteye isoni na kamaramazi
twaragiranye inama rero n'abakuru b'ubucimbiri hamwe n'abanyumba 10 duca tubasaba ko uyu munsi mu gatondo boca kunzu bagenda bahimiriza kugira abene gihugu uyu munsi mwitabira ariko ivyo mpejeje kubona mu kibanza cyiyandikira haza umuntu umwe haza babiri nta muntu n'umwe ahari ibi bitigira biteye isoni nta n'ibice 40% turashikira nagomba ndababaze twebwe twitavye inama hano abamaze kwiyandikisha dutore ubupapuro bwacu baduhaye tubushyire hejuru abo tumaze kwiyandikisha bene gihugu nimurebane mwese reba inyuma zanyu murebe bene gihugu nimurebane murabona bamaze kwiyandikishwa tungana n'abantu bake cyane ivyo rero nk'abatware bo ku mutumba nitwobisabira ko ntacyo twoba turiko turafasha inzego nta nicyo twoba turiko turabafasha kandi mwaratwizeye ubwa mbere twagomba tugaruke twibukanye akamaro ko kwiyandikisha ubwa mbere umwene gihugu kwiyandikisha murazi ko ari uburenganzira bwiwe kandi ni niteka kuri we sivyo gahembe mwarumvise nyakubahwa Sebarundi w'igihugu cyacu igihe umunsi wa mbere wiyandikwa yaraduze ava mu gisagara ca Bujumbura araduga agenda kwiyandikisha Igitega sivyo aje kwiyandikisha yaciye ashikiriza ijambo abene gihugu aho yababwiye ko kwiyandikisha ari iteka ku mwene gihugu kugira dushekuru uburenganzira bwo kwitorera indongozi siko birigaye ariko rero twebwe ngaha abene gihugu bo kuri no mutumba twayoberanye twananiranye byasi nta n'ibice 40% turashikana ibisabwa kugira umuntu yandikishe navyo murabizi ubwa mbere ni ikarata karangamu kandi bisabwa ko umuntu aba kwije imyaka ingahe 18 ariko kandi twibuke ko uwafite imyaka 11 no munsi tugezogera mu mwaka wa 2025 akwije imyaka 18 nawe nyine aragenda bakamwandika uwagize ikibazo karanga muntu igatakara ariko akaba afise ikarata yo kwivuriza ko mitiwere nawe nyene arafise uburenganzira bwo kugira gute kwiyandikisha sivyo umuntu atafise mitiwere arashobora kandi gukoresha mitiwere y'abakozi ba leta cyangwa agakoresha ikarata iranga umukozi wa leta baranavyoroheje kandi ufise n'ikarata y'ubukirisu ifise itariki y'amavuko nawe nyene barashobora kugira gute kwandika ikindi naco bemera n'umuntu afise uruhusha rwo kunyonga imodoka cyangwa ipikipiki kimwe bita permis de conduire urumva rero ntako batagize kugira batworohereze twebwe abene gihugu nico gituma rero nagomba ndabararikire nk'indongozi mwitore nk'umukuru w'umutumba abakunda cyane nibaze ko mutaza kungabira kandi ari mwebwe mwantoye sivyo gahembe ejo mu gatondo rero aho bukera kuri cya kibanza c'amashuri hariya bajya bandika bahashika isahimwe n'inusu batanguye gukora turavyumva kumwe ejo mu gatondo rero musidukane niyonka abatari yandikisha muje kwiyandikisha kuko mu nama twagiranye n'abahanuzi ku mutumba twagiranye n'abanyecumi n'abakuru b'umucimbiri banyu twumvikanye ko nta n'umuntu azoba afise amatati tuzosubira kwakira atatweretse kano gapapuro ko yiyandikishije mwavyumvise jewe nk'umurongozi wanyu mwitoreye ndakeneye kumenya ibibazo mufise nibiki nizihe ngorane mufise zituma muritabira ico gikorwa cyo kwiyandikisha Nyakubahwa Corine genda afise ikibazo witwa nde nitwa Ndeshima Josephine yego jewe bujyanda umudandaza nguma ndandaza ivyemura ko nguma fatiriwe mwanya wose mbafatiriwe karanga mu mwaka umwana aho gapapuro kanzanira birashoboka uko tenda afise udandaza rumboshe ndadandaza hagira umwanya wo kwenda haruze nadandaje udandaza ntabanye ufite kwiyandikisha kuko ufatiriwe n'udandaza uko narinzi ko notuma umwana nkamuhakaranga mu mwaka kanzanira urakoze cyane ubundi nawe afise ikibazo usaba warize hamwe kujya tubishurire hamwe yego nyakubahwa Corine urakoze cyane mbenga nitwaje kwiyandikisha bazoduha inzoka cyane ati ikibazo cyawe kimbega ugiye kwiyandikisha bazoduha ikiyoga yego
nuko nyakubahwa Akoline kutugendera akazina nitwa Ivyiza Ridwine. Hama turagushimiye kuba watugendeye nk'ubu urabona je wenda umurimyi ntagwa n'ivyo mu mirima ndarajije ibihaje biko birandengera ndabura ibiti ariko no kuba ntariyandikisha sanze narakoze ikosa kuko nanje ndiko ndategura kuzokwitoza ntogwe mu bandi bumurongo ziranje norongora abandi. Hama ndagushimiye cyane kuko amuduhaye ndaheje ibikorwa byose mfise kare kare ndazinuka niyandikishe kugira nanje nzoze mu wo mugwi abantu banditswe murakoze. Nataka jambo nari mfise ndumurimyi ndafatirwa n'ibikorwa by'isuka byo gukora ibyo kwiyandikisha nta nibyo nari niyumvira ariko kuduteye akamo urakoze kuzinduka kwiyandikisha. Wese n'ikibazo n'inganitsi. Ego reka twishire ku bibazo rero by'abene gihugu babakije. Josephine Mufasoni Josephine tijewe ufise akazi karonderera gasumira abana siko gaye tariko rero naho nta mwanya afise nzoruka umwana aze kugira gute kunyandikisha nagoma ndakubwire Mufaso nta muntu numwe arekuriwe kwandikisha uwundi umugore ntarekuriwe kwandikisha umugabo ntarekuriwe kwandikisha umugore umwe wese arishikira bakamwandika. Hama kandi nababwiye ko abo bandika batonda isaha imwe n'inusu bakarangiza ibikorwa isaha 10. Mwavyumvise? Bisigura ko utonze saa 1:20 bagasanga nihuri bazocagurira ko bakwandike ucubandanike bija ku bikorwa byawe. Ujya nawe ujya mushinga ntaye sindabitahura nawe yabajije avuga ati mbega nitwaja kwiyandikisha bazoduha inzoga. Nababwiye kwiyandikisha kugizo kwitabira amatora ni ku neza yawe ni iteka kandi n'uburenganzira bwawe sidogaye kwitorera indongozi ni byiza najewe ndi hano kura amantu hamari dwini wavuze ati wewe gushingira ibiharage ubugwayi n'ibindi nababwiye ntago bigoye zinduka isaha 1:15 uhageze nabo bahashika isaha 1:20 isaha 1:30 babaheje gutegura ibitabo byose batanguye kwakira abene gihugu twese hamwe rero ejo kare kare tuzinduke duhimirizanye hama duhimirizanye isaha 1:30 tuzobe dutonze ku murongo batwakire hama twigire ku bikorwa byacu ariko kandi nababwiye ko twafashe n'ingingo twebwe nabo dufashanyije mu kubarongora ngaho ku mutumba nabo tuzokwakira ngo tumwumvirize atateretse ko yandikishije kuko wase kwiyandikisha uzoba uriko wigirira nabi. Ikindi naco mwomenya nuko utiyandikishije nta nubwo uzofise n'uburenganzira bwo kwitoza. Utiyandikishije uzobura uburenganzira bwo gutora no kwitoza kuri za bibanza. Duhimirizanye rero nkuko umukuru w'umutumba nigoye kandi mukanyakira nizere kakamo ndabateye ko mwantoye munyizeye nanje ndabizigiye ndabizeye nk'abatwagwa banje twize rero kakamo ndabateye muza kugashikana ku batashoye gushika hano uje mu gatondo twese isaha 1:30 tuzohurira hajya ku mashure muje kwiyandikisha murakoze. Sinzi niba atakibazo cyangwa ntihabe hari inyunganizi. Nakubaha Akoline urakoze kunjijura jewe nari nzi yuko nzorungika umwana kanzanira agapapuro kuva nunjijuye ejo mu gitondo akagaca saa 1:30 abandi kabazogera kuhashika je nahashitse kare. Arakoze cyane nimumumbira amategeko. Nagiye ndabashimiye cyane kuba mwaje kuduhereza iyo mpanuro ku mutumba wacu kuko twari twarase kumviriza akamo ariko ubu kubera ubu muratujijuye ubu nagiye ndazinduka kwiyandikisha mu gatondo. Arakoze cyane mumpera amashobozi. Anje nzozinduka ejo mu gitondo nzoba nahashitse nzozinduka. Cyane gose. Yego. Tugira amahoro. Jewe si kibazo ahubwo ni inyunganizi kubyo mumeje kudushikiriza hamwe n'abene gihugu bamwe numvise kubyo ariko baravuga bataramenya neza agaciro kabo igituma baje kwiyandikisha yakivuze ni iteka ku munyagihugu wese yiyandikishije kuko niwe ashobora azoronka uburenganzira bwo kwitoza no gutora. Muhumvirize neza umuntu azokwiyandikisha gutora no kwitoza ntago bizoha kuraba ariko nk'umwene gihugu
icyo kintu ni ingirakamaro nka jewe akazi nkora je dumwivye nzinduka mu gitondo cya kare saa kumi n'imwe mba ngiye aho usanga turayeyo ariko akamuntu arakumvise nta n'umwe yantanze ku munsi wa kabiri narazindutse nabaye mu bambere batangura kwiyandikisha bagize neza kandi ubise ko bashimye kandi bakengurutse akamu bakumvise ngejo nk'uko niyo ngoma ubibwirwa benshi bikumva bene byo murakoze cyane hama urabona ko amasaha agenda atera aje imbere ndashimye cyane ukuntu tugiranye ikiyago n'ukuntu mwashoboye gutahura neza nizerere nk'uko tubisezeranye ko ejo umutwenzi wa kare twese tuzohurira ku gikorwa hama ibisigaye bibandanye bigenda neza ari nako kajambo rero narangiriza ko subiza ijambo warimpaye ariko mvuga ati tugira amahoro umutekano igikorwa cyiza cyo kwiyandikisha mu matora ya 2025 murakoze mwumvise bya bintu nahora ndababwira byo kwiyandikisha kugira muzoje mu matora ntawe numvise uvuga ko ushaka kwitoza wo gutora utagiye nawe kwandikisha akajya agapapuro murakoze ba nyakubahwa kuba mushikirije abenegihugu izi mpanuro no kuba mubabwiye ukuntu bokwijukira kuja kwiyandikisha ndabasaba ko mwoja kwigisha n'abandi kugira ngo baje kwiyandikisha kuko iki gikorwa ni cya twese kandi kiraturaba ama rero mushinga ntahe murakoze gisigaye tugira amahoro murakoze cyane nahejo rero ku gikorwa mutonde kubera ko muri benshi ni mutonde ko mwagiye murashira kugira byorohe Mama murakoze namwe murakoze yashikiriwe ego mugira ibikorwa byiza ndakaronse naho nigwa ndiseza higwa nanka kuza kwatora ngo biragoye ani ngwane binateye bace bakamba none ejo ndoja mu bandi gutora Chinda karonka ngako. Mahoro cyane. Ndabona ko wazindutse none. Ndabona ko bidacuba nkuko nabikubwiye. Abakingo kariyo ngo. Yego. Ngirageje no kubona amahoro amahoro. Amahoro. Ashaje baza ku munsi yego birameze neza. Ndabona. Ubundi ibi nivyo tugeze ko kuri aya masaha. Yego. Wahangeze ku bantu 427. Ndabona ko biza kugenda yego kandi urabona ko hakiri mu gacondo nibaza ko iyi minsi izohera bose biyandikisha. Inama twakoze no kuri ndabona ko itabaye agasesesho. Ni byiza kandi mwarakoze. Abene gihugu kabisa ndabemeye gose. Ndabemeye cyane kubera twarakoze inama ndabona ko izo twavuganye mu nama y'ejo ashimwa bifashe nkabi. Hama nagomba ndabasabe naho mwaronse tutuntuze mugende muhimirize ko ndabona hitabiye abakenyezi gusa gusumba abagabo genda mugire n'abagabo banyu baze biyandikisha ko nababwiye ko ntabatuma uwundi murabyumva kandi mugume mubasigurire batahure ko kureka kwiyandikisha ni kwima uburenganzira nk'umwenegihugu gutora no kwitorera indongozi ni iteka ku mwenegihugu wese kandi nivyo biri mu burenganzira bwacu turabyumva kumwe mugende mubahimirize rero twese hamwe duhimirize mu gihe uyu munsi murabona ko gira uvemo dusigaje iminsi ibiri iyo minsi ibiri izoze guhera abenegihugu bose kujya tubiteze bamaze kwiyandikisha kuko nakare baravuze ko wanka gutora cyangwa kwitoza ugahava wiyumvira mu nyuma ukicuza kuko bashaka kwanga kuza gucagura indongozi nziza abandi bakagutorera nabi nta mugacu utwagwa
kandi wanka gutora cyangwa kwitoza ariko ntiwanka gutwarwa twese rero twumve rero ko igikorwa cy'iteka kandi biri mu burenganzira bwacu murakoze cyane yego namwe murakoze aha matora sinzosiba n'umunsi turacakira abantu turacyangirira icyo murakoze yego